ushaka kumenya ko whether you are bullish or whether you are bearish. Menya ko uri bullish canke uri bearish. So ibi navyo rero uzobimenya gute? Ibi uzabibwirwa na higher time frame, uzabibwirwa niyo uvuye muri higher time frame, kuko ibi ntabwo washobora kugira, ntabwo washobora kubimenya udakoresheje higher time frame. Ushobora kumenya ahantu market iri kwiragana, igana hehe. Narababwiye ikintu market igana kuri za liquidity, ikagana kuri za PDRA, ikagana no kuri no kuri za inversion, kuri za fair value gap. Izo nizo point market izogenda irondera nimba turi muri high time frame canke naho turi muri lower time frame. So nukuvuga iki rero, wewe numara kuidentifyinga ukamara kumenya point market igomba kugerako, nukuvuga icya mbere umenye range yawe. Manzi umenye range yawe, numenya range yawe wongereho this is the so nukuvuga one, the first step ushaka kumenya ino point yande ya range. Iyi nukuvuga numara kumenya range yawe, bizakorohera ukuntu washobora gutradinga all this stuff, ukuntu tradinga izino market zose uko ziba zimeze. Nukuvuga iki rero hano, this is one. Hama the second part umenye ahari liquidity. Icya kabiri umenye liquidity. Know your liquidity. So nukuvuga numara kumenya kumara range, uzamenye yuko what's the next thing you need to do. You need to know where is your liquidity. Nukuvuga numara umaze kumenya ahari liquidity yawe, bizagufasha kugira ngo ushobore kumenya which direction market is going to go first, cyane naho ni liquidity zihe igiye kumanza gukuramo kugira ngo ishobore kuza gufata trade yawe, cyangwa naho ishobore kugera aho uyipfuza.
So nukuvuga iki rero hano? Nukuvuga suppose this low here, iyi iri ngaha, this one. So nukuvuga muri market, iyi ni market iri bullish. Dufate nk'akarorero, iyi ni market iri bullish, dushaka kugirane, dushaka kumenya ukuntu twashobora kugirane tuzozamuka tuza gukuramwo ino high ino hejuru. So nukuvuga rero muri kino gihe tugerageza kuraba nabwiye ko point ya kabiri ari kuraba liquidity zawe. Nukuvuga liquidity ya mbere ufise ni no high ugafita n'iyi low ya hano. Nukuvuga rero imbere yuko uzozamuka uza gukuramwo iyo low yo kuri iyo high ya range, bisabwa yuko ushaka kugirane, ushaka kuzomanza gukuramo liquidity zo hasi kugira ngo ubone kugirane, ubone kuzozamuka. Nukuvuga iyi no liquidity, iyi ni high of the range hano hejuru, ni kuri high of the range, hama tukafita na low of the range. Nukuvuga muri market dushaka kugirane tuzi yuko this market is bullish ubwa mbere. Uvuga icyo tuzi ubwa mbere, tuzi ko market iri bullish. Ubwo tumaze kuba tuzi ko market iri bullish, ico ni ikimenyetso ca mbere market iri bullish. Kuvuga imbere ko tuzamuka, so nukuvuga imbere ko tuzamuka tuzomanza gukuramwo abantu baguze ubwa mbere. Nukuvuga abantu baguze ubwa mbere, early buyers. So abo rero bari hehe? Abo tubasanga he? Tubasanga kuri no low yo ngaha hasi, iyi low yo ngaha, kuko hano hari abantu bagize bati market igiye kugirane, igiye kuzamuka, reka tugirene, reka dukore buy hano. Nukuvuga iki rero hano? Abo niho twita early buyers. Early buyers bari hehe? Early buyers bari ngaha. Nukuvuga aba rero bazohinduka iki? They will become liquidity. They will become liquidity. These guys will become liquidity. So nukuvuga iki rero? Bacika liquidity ryari? Bacika liquidity bivanye nuko they just, maybe they were buying at the support or at the resistance or whatever, I don't know. Mugabo umenye yuko if you see this one here, umenye yuko this one will be taken out as a liquidity. Dushaka kugera muri ya PDRA, ya next PDRA ibiri hehe, ibiri hasi.
So nukuvuga iki rero, wabonye point yawe ya kabiri ni ya liquidity. Point ya gatatu, point ya gatatu ni ya add Fibonacci add Fibonacci. Nukuvuga nushiramo Fibonacci izagufasha iki? Fibonacci narababwiye akamaro kayo, nabwiye kidufasha muri kino gihe. Fibonacci to confirm for discount or for discount or premium is always below percent. So nukuvuga iki rero hano? Nukuvuga hano point ya gatatu ushiramo ya Fibonacci yawe. You add your Fibonacci. So your Fibonacci need to go like this. Nukuvuga you draw the Fibonacci from the high to the low, just here. Nukuvuga iki? If so nababwiye what you need to do, you need to see this one will be your liquidity. Nukuvuga abantu bose baba bagize n'ababinjiye kare bateza kumanda gukirana gufatirwa ibihano, they will be punished. They will be punished, and then when they finish to get punished, what will happen? The market will go to the right direction. Nukuvuga this fair value, no, this liquidity ino low ya hano ishaka kuzovamo. So nukuvuga iki rero, wamaze gushiramo Fibonacci yawe. The fourth point, ikintu cya kane ushaka gukonfaminga ni iki? Kuvuga 4 So on number 4, confirm if you have any DLA
in discounts or premium. Nabwiye kuri premium level aba ari igihe cya sale, kuvuga aha tuko dukorera kuri buy. Ni ukuvuga iki rero hano? Umaze guconfirminga, confirm if you have any PDRA. Dot PDRA narabwiye zari za fair value gap, FVG, so ni ukuvuga ni FVG, order block, or injection. So ni ukuvuga iki rero? It's point. These points are the point that you need to look for igihe uba uri kuragirane, igihe uba wamaze kugirane. Iyi ni point ya kane. Ni ukuvuga point ya kane rero raba hano hasi, just below here, cyane naho ushobora kuba na breaker, the block iba breaker also. Ikaba breaker. Ni ukuvuga iki rero hano? Ni ukuvuga iki hano? If you have a fair value gap, inside here, the FVG, canke OB, canke IFVG. Izi nizo rero turondera hano. For what? For good entry. Ni ukuvuga izi ziri muri za point twiga. Ibi byose ukora byiza, gusa ikiba gisigaye aba ari kumenya ukuntu wabyapika muri market. Naberetse kuva hejuru uko utangura, uko ugenda nukumanuka. Nabwiye ko you need to buy below 50%. If you have a PDRA below 50%, you need to look for your entry into the fair value gap or the order block, or even inversion fair value gap change. Yes, that's enough. This drop will come like this. It will come to that level. Ikuremwo baba early buyers, kuvuga hama ibone kugirani, ibone kuzamuka for this targeting another level upside. So nukuvuga iki rero hano? I hope everyone see it. Ndibaza mwese murabibona hano. Ibi ni bimwe nta kintu na kimwe kirimo tutabonye hano. Just you have seen the range. Urabona hano nabwiye this is the low. This is the low and this is hejuru dufite iki? Hejuru dufite high. Nukuvuga iki rero hano? Kandi urabona na hano, all this high here became another liquidity here. Iyi high ya hano yahise ihinduka iki? Yahise ihinduka liquidity.
So nukuvuga iki rero hano nukuvuga tumaze kugera kuri no point ukamara gushiramo zino point zine zose was identifier everything is set nta kintu kimwe kiba gisigaye igisigaye ni kumenya ko entry yawe hageze ko winjira hama nimba hataragera umenye uti uraza kurindira umwanya wo kwinjira ugere hama ubone ugirane ubone guhitinga uzamuka canke naho umanuka nimba ari sell nimba turi muri bearish move turi muri bullish move umenye ko uza kugirane uza guhita uzamuka. So nukuvuga iki rero nukuvuga wowe nimba uzi yuko wakoreye buy hano ugakora buy kuri low ya mbere yabaye you will be in profit but for a very short time. Ntabwo bizafata igihe, ntabwo uzamara igihe uri kuragirane uri muri iyo trade. Uvuga n'ibintu bisabwa yuko manzuka ukidentifya neza level uguti iyi level niyo level ngiye gukoreramo hama iyo level rero wayeretswe niki wayeretswe na zino point zine dusanzwe tubwirako. Izi nizo point zine zubatse izi nizo point zine zubatse strategy yacu model yacu dusanzwe twiga zijya point zose tugenda twiga ziba zubakiye hano. Ubwo rero iyi umaze kuyimenya sometimes inoro ushobora kutazoyigira but utayigize there's no problem, but what you need to do you need to look for these PDLAs that are in discount level hama uzabona gufata trade singombwa ngo liquidity habe singombwa ngo low yani habe. It may happen here or happen somewhere else, but umenye yuko itahari ntibizakubuze gukora buy ngo nuko utayibonye. This the first target will be this high and another target will be at this high. So nukuvuga iki rero hano ugereje kuraba nababwiye the range nababwiye range ndasubira mu kintu cha range nababwiye n'urugendo market igenda kuva kuri low kugera kuri high mu kiringo c'imisi kanaka. Nimba ari amasaha nimba ari imisi umenye uti ino misi ni ino low niyo low ya nyuma yakozwe muri kino gihe hami nayo ni high ya nyuma yakozwe muri kino gihe. So nukuvuga tutarandiriye twombe tuce tuja muri nimba no imbere ko tuja muri chat nuko ndababaze ndabasabe niba ari umuntu afite ikibazo araba kibaze hama tugirene turabe tubandaniriza muri chat kugira ngo tuje kubiraba neza tubinonosore neza kugira ngo muse tugirene ushobore kwita. So nukuvuga umuntu yaba afite ikibazo arababaze before we go. Sorry, genda afite ikibazo. Mbo watubiye yuko mu gufata entry yacu turaba izo point zine tukaraba range tukamenya liquidity tama tugapima Fibonacci hanyuma tugaconfirminga entry duko turavye discount level ama premium level ko dutoramo ama PDRA. Hama je kibazo mfise nk'ubu dufate turi muri dufise chat ya daily mbona menga je ntivyonyorohera ukuntu candlestick ya daily tuza kuyipimamwo dutora ibyo bintu canke tuba duhera gupima kuri previous candlestick
bimeze gute? So ni ukuvuga iyo bavuze high bakavuga low baba bashatse kuvuga nimba uri muri chart ya daily uzoraba low yakoze mw'ico kiringo candlestick nturaba candlestick imwe ngo nukwera ngo ari muri daily no ukoresha range. Ni kuvuga range nababwiye ni urugendo market igenda mu kiringo c'imisi kanaka. Iyi range ntiyikora umunsi umwe, iyi range ishobora kumara indwi imwe canke indwi zibiri bivanye n'ukuntu market yagize izo volatility, ukuntu market yazamutse ikazamuka n'inguvu. Rero no kuvuga mw'ico gihe nimba uriko ukoresha chart ya daily, uri muri chart ya daily ijya row yakozwe muri urwo rugendo iriko irakora ama candlestick atandukanye. Tukabutije muri chart uraza kubibona, uraza kubitahura cyane gusumba kuvuga so nukuvuga umaze kuidentifya iyo row yakoze, so kuvuga ngo ni daily honyene ngo uraba candlestick imwe ya day, no, uraba mubwo rugendo rwose yakoze mu gihe nimba ariko chart, nimba uri muri daily, nimba uri muri 1 hour chart time frame, uraba yakoze mw'ico gihe hamukaraba izo level. Nimba uri muri daily urabe row yakoze, kuvuga iyo low yakoze azoba ari nka weekly low canke high yakoze mw'ico gihe. Reka tuje muri chart uraza kubibona neza, ntuza kubitahura neza. Mento nanje mbere ko tuganira isakabazo ariko risemba muri chart sawa ajya kazo sesa kandi kuri nyene vya range none iyo turi muri trading. Yes. Watubwiye yuko range ari urugendo market igira uraziye kuri uhereye kuri low kugera kuri high mu kiringo kanaka. None uri muri trading ugo rugendo ibara rugize utradinga canke ubabwimagine kubera ko mbabona umenga ntibiragira ugo rugendo canke uraba ku byaheze canke wiyumvira ku bizaza. Nukuvuga twe neza uko ukora analyse uyikorera ku madone ufise. None se fair value gap uyibona gute? Uyibona itaraba, uyibona yaramaze kuba. Exact. Yes, kandi izo nazo nzo zerekana ni nk'ama footprint, zitwa footprint zama institutional. Nukuvuga abo big guys baba basize izo imbalance ni nama order atabaye field, bigatuma ihasiga igihengeri, nico gihengeri nico izogaruka kuzuza. Nukuvuga rero twebwe ikintu dushaka kwinjirana nabo bagarutse, because they are pending orders into that order block or into that fair value gap. Nukuvuga when they come back to fill it, twebwe duca twinjira, tuba tuzi yuko hano ariho bagiye kwinjirira, kandi ico gihe uzosanga market ifita volume ndende. Twe dukorera kuri historique, du predictinga ukuntu bagiye, dukoresha uko batwaye market. Hama natwe nimba hari ahantu bazika kugaruka tugaca ariho twinjirira. Iyo niyo nyinshi nashobora kuguha mu cyo gihe rero. Sawa nabitahuye. Tugira prediction twisunze amanalize tuba dufise. Ibyabaye, ivyo bakoze, ukuntu bagiye, nimba basize ama imbalance, nimba basize iki, tumenya ko izo imbalance market ishaka kugaruka kuzuzuza kugira ngo izobone kugirana, ibone kuzobandanya. Dusimbire muri chat ibibazo bindi turabibaza turi muri chat live. Okay, so nukuvuga tugombe turabire hamwe chat yande ya chat ya gold. Kurikirane neza murabe kuno chat ya gold. Ndashaka turabire hamwe. Yes. Imbere yuko twinjira muri chat reka ngende mbajija kandi. Ikibazo mfite ni iki? Iyo winjiye muri chat ugiye gukora trading,
yes. niyihe time frame iza mu mutwe ushobora kuja kurabiramwo range? So ni ukuvuga ikintu nokubwira muri uno mwanya nta ntuze n'imwe ihari, nubwo wahera kuri 1 minute canke 1 second yose wabona mu range, urumva? Gusa ikintu kizima ciza naguhanura, wewe uriko urakora uzuhere analyse zawe uyihere kuri higher time frame, umanuka muri lower time frame, ugenda ukonfaminga ya level watora muri higher time frame, urabe ko indani muri yo uza kuronkamwo utundi turevo. Ivyo bavyita gukora refinement. Uba uriko uraryosha ibintu kugira ngo uze kugira risk ntoya atari risk ndende, kugira ngo stop loss yawe ize kuba ntoya numara kugera muri chart ya daily, no, muri chart ya 1 hour canke 15 minutes. Okay, merci. So nukuvuga iki rero, ndashaka dukoresha market replay hano, turabire hamwe kuri market yagiye kuva kuri level kanaka hano, turabe uko byagenze. Nukuvuga dukoreshe ino point yo ngaha, dukoreshe iyi point ya hano. So nukuvuga iki hano, uravye urabona hano urafita, ndibaza mwese murabona hano dufite iki, hano turafita high. Nukuvuga dufite ino high tugafita niki, iyi ni ya chart ya daily, urabona hano hari kuri daily 1 day. Nukuvuga iki, muri ino ntuze turafita ino high, niyo high dufite, hama row yindi dufite tuyifite he, muribona hano here. Ubwo row yindi twakoze twayikoreye he, twayikoze hano. So nukuvuga ucuza ugapima kuva he, kuva kuri no low, nukuvuga iyi low ukayimakinga neza, ukayishirako ya line yawe ikwereke yuko hano hagati rero aha so nukuvuga iki rero hano. Let me remove this one too, nango ubone neza. Nukuvuga iki rero hano, urabe nababwiye point ya mbere nayo babwiye, point ya mbere niyo kwidentifyinga range yawe. Range umaze kwitora, point ya kabiri urabe liquidity aho ziri. The first liquidity that you have ni kuri no low, ugafita ni high hano, ni high iragaragara hano. This will be our liquidity, and this low too. So nukuvuga iki rero hano, urabona hano twe dufita ino favor gap. Iyi favor gap yagize market yaraje tradingamo. This means that this favor gap have to fail. It will fail. Ubwa munsi yayo kandi urabona ino candlestick ya mbere ya green, iya kabiri ni ya gatatu. What do you have here? Kuvuga kuva kuri ino, kuva kuri haya candlestick ya mbere
high ya candlestick ya mbere na low ya candlestick ya gatatu. Bazi ko ariko amategeko abivuga. Urabibona? High ya candlestick ya mbere na low ya candlestick ya kabiri. Nukuvuga iki rero hano? Witegereje neza ukaraba kuvuga witegereje neza ukaraba hano, you can see very well what you need to do and where you need to do it naho ushaka kubikorera. So nukuvuga iki rero hano, mutegere murabe, murabona dufita iki, nababwiye ko point ya kabiri ari kwidentifyinga iki, kwidentifyinga ama liquidity. Urabibona point ya kabiri kwidentifyinga ama liquidity, nukuvuga ino fair value gap, nukuvuga twakomeza kuyihoza muga but nta kibazo. Nukuvuga iki point ya kabiri no ya gatatu ushiremo Fibonacci, just add your Fibonacci to confirm where you have the discount. Muri discount level urabe what you have there, urabe ko harakaniko guhudu haragiturimo karimo. Narababwiye always below 50%. Below 50%, what do you have? Have this fair value gap. Below 50%, we have this fair value gap here. This one. So now, igisigaye ni iki? Turamaze kubona yuko twariko turazamuka, we are going up. We're going up uko urabona iyo twavuye ino hasi ko turazamuka, bisigura ko this move they need to bring this one to this level. Another thing nabibutsa yuko igihe uri urafata ino fair value gap, just check the 50% of this fair value gap. Irafita middle line ndi hano. Nukuvuga iki hano niho dufita 50%. Nukuvuga iki rero hano niho dushaka kuzotegera. Hano niho dushaka kuzotegera. Nababwiye stop loss below the candlestick that formed the fair value gap just here. Okay, so nkuvuga targets dutargetinga zino high, izi high zacu, izi high yasize ino hejuru. So nkuvuga iki rero hano, turashaka kuraba ko koko urabona turi hehe, turi muri discount, dushaka kuraba ko market igaruka ikuzuza ino igaruka ikaritestinga ino fair value gap. Let me pray. Mukurikire murabe. So ndibaza ugerageje kuraba neza, just see raba ja 50% nuko tumaze twigize yino ntuze gatoya, just confirm very well, mumaze murabe neza the 50% of the fair value gap, what it does. Kuvuga 50% ya fair value gap yaduhaye a very nice entry. Urabona ko ya liquidity twaje twayikuramo, and then what next? This liquidity, this high turayiziriye. Kuvuga
So ndibaza you have already seen it. Mwamaze kubibona, mwamaze kubona the fair value gap kuntu yaje ikayuzuza ikagera muri 50% liquidity hano itagenze gute yaragira yikuramo so nukuvuga this law iragira irayikuramo and then look here, look that fair value gap urabe ya fair value gap yindi yaba failed. So this fair value gap is what I call this is the real support. The real support. Ukuvuga market will not go below this one. It will use it to pump higher. Ukuvuga this fair value gap izayikoresha nka overlapping fair value gap, Lipa fair value gap, but it's an advanced fair value gap. Urabona how it has been happening kun market yagumye trading on, but the next market yagarutse iyikoreramo and then irazamuka. The same example happened on Bitcoin. Don't know if I get time to go there, but ndazogerageza ndabereke ko ndibuka ko sometimes back I just got some analysis with you, twarabikoze turagenda turabira hamwe ibintu bimwe n'ibindi mwarabonye how it has gone muravyibuka. So kuvuga rero murabona it's the same model. There's nothing I've changed from the start. Uko mwabona dukora ama analysis uvyo mwize, it's just this one. Even if you wakoresha mu making your own profits, mu making your own money, this is it. There's nothing else that I'm teaching. This is what I'm teaching you. Rabona, this was for daily. If you manage even to hold for 2 candles, 2 days, could be in a very nice profit. Ndazi muri mwebwe hariho nk'utwa Shakiri bande aba sinzi ko ari ngahanye mwamaze ko mubibona. Sometimes he was buying this one, was buying around here, and then he made some money, but grateful n'abandi ngene mubandanye. Ndazi benshi muri mwe mufite ama account ya XCM, twaruguje account za XCM zimeze neza, but there's no problem. We're gonna trade it in some few maps. Let's focus on skills first. So Muhammad Kubibona, this is it. This is what I was telling you. The four strategies, the 4 concepts that goes together are those one. The first is for range, the other one for liquidity. The last is for finding your PDLA, and then if you find your fair value gap or your order block, just go with it. Other thing you need to wait for, just go and set your stop loss nicely and manage your risk. Ntakindi kiba gisigaye atari kugirane atari kwikomereza urugendo. I think you have seen it ibibazo mwabibonye. So hano kuri iyo nonuzi ya gold, is anyone have any problem or any question? Umuntu afite ikibazo arababaze nimba ari ikintu udatahuye muri bijya duje kuraba umbwire, because I know fair value gap twarayize, order block twarayize, liquidity twarayize. There's nothing that we have not learned about these things here. Umuntu afite ikintu adatahura ngahambwire igituma market yaje ikagarukira hano, ambwira igituma umuntu adatahura igituma market yaje ikuramo zino liquidity hano hejuru, abimbwiye. Urabona twavuye muri discount level yacihera kuri 0.5% munsi kiwa fair value gap. We need to take it and go up.
ndafise ikibazo. Mentor ndafise ikibazo. Yes. Baza. Icambere stop loss twashize musi yo candlestick igira kabiri. Yes. Iyi candlestick iba yakoze fair value gap. Ya kabiri. Yes. Ya aho ni sawa. Hama tuvuze ngo if we say ikuramo izo liquidity. Tuvuze ngo izikuramo no kuvuga shaka usigure bivuze ngo ikuramo liquidity iba yazirenze iba yazirenganye cyangwa biba byagenze gute. So ni kuvuga Obed iyo bavuze take out urumva icyo bavuze. Yego. Bisigura iki mu Kirundi? Take out mu Kirundi sinumva no gisigura mugabo take out igenda umuco gisigura ni nkuko iba yayirenganye. Yes, ni gukuramo. Ni gukuramo. Nico nyene mbagije mu Kirundi gukuramo. Ni kuvuga iki rero? Igihe utahura isiguro ya liquidity urumva. Liquidity nakubwiye n'ahantu haba hari order y'abantu badafite uburenganzira bwo bw'irani bashaka kubanza gukurwamo, ashaka kuba ikintu bita manipulation kishaka kumanza kuba. Niyo mpamvu igihe icyo uzofata trade ukayifatira ahantu bibaza ati kuri no high reka ndakorere nk'udufate hano hejuru nta bantu bariko barakora sell, hari abantu baguriye no hejuru biteze yuko izo manuka ino barakuwemo. They have become liquidity. Muri make bavuga bati if you don't see liquidity you become liquidity. Utabona liquidity umenye ko uzacika liquidity. Iyo bavuze gukuramwo rero bakuramwo iki? Bakuramwo izo liquidity ziba zirihe? Narababwiye ahantu haba hari ama liquidity ni kuma old low canke ama old high. Kuvuga hano rero old low yari yahe? Old low yari this is the old low. Nimba twari tugeze ngaha, this is the old low. Iyi nayo yari another high yagiye gukora. Recent high yari hano. And then we need to go now. Imbere ko tuzamuka tumanza kumanuka, ntabwo tuzamuka tutamaje gukuramwo abaguze ubwa mbere. Abaguze ubwa mbere bamanza gusafaringa kuko that's how they make money. They need to take out those early buyers so that they can push the market high with a very great momentum. Atakuvuga ngo hari ikintu kiza kubatangiye. So kugera hari ikintu datahura. Niko birinjira neza kuko ngira ntiwatawe ikibazo cyane. Je mvuga bavuze kuyikuramwo. Bakuramwo iki nabo kuko n'ama liquidity ziba ziri he? Liquidity old low na ndavyumva havamwo bakuramwo liquidity kandi liquidity ni old low and old high. Ni bande babigira. Ni market twe nitwe tugomba gukuramwo izo liquidity. Not you bro, it's not you. Ebo angali raba hano, raba ngaha. Urabona ino candlestick ye ngaha iyi. Ni break inze ino low. Yes. These candlestick were very wrong. Urabona ukuntu yari ndende. Ndabibona yaramanutse no muri fair value gap. Nukuvuga iyi candlestick yari ifite volume ndende yashaka gukuramwo amabuy yose ari munsi hano. Nukuvuga ibi inye ntabwo bari ibintu biri random ngo market ifa kuhagarukira. No, there are some engineering accumulation
of orders habaye ibintu habaye ama order menshi abari hano hantu nukuvuga zino candlestick zitagira ama body irabizi candlestick zose ziri ngaha izihoza zisigura iki izina liquidity reba nuko gerageza pushing a market higher. So like institutional starting selling buying here batenga ku buying ira hano nukuvuga order zabo batenga kuzipushinga hano mugabo berekana iki nukuvuga indication yari iyi oni candlestick ya mbere iyi candlestick irino this candlestick were to show them they are buying ariko urabona they didn't take out this liquidity here bashatse kugirana kumanze kumanuka ukuramwo this low kuko uretse abantu benshi retail traders bashira ama order yabo bazishira ku ma low kuvuga rero igihe ziba ziri ku ma low nabo rero ico baje bakora batargeting iki batargeting zo ma low zo low nizo high kugira ngo bagirene babakomeshe. Sawa tugaruke inyuma gato kuri candlestick arunyeretse indende ya break-ins iyo liquidity ikibazo rero cyane ni tuvuga ko yayikuyemo kubera ko yayibreakinze ngaho none ko bayikuye bro none gisimbona sinzano datahura hariyo none bavuze take out raidinga ntugusirashinga nyene ugakura kw'ikintu dufate uyu muntu bagukuye kw'izosi urumva bagukuye ku mutwe zura ko bagukuyemo fata yuko umutwe wawe ari liquidity basi urumva sawa aho ikindi kintu cyose wovuga ati ikintu wokata ugakuramwo kugira ngo uje kugira ahantu kanaka nk'akarorero urumva nk'indabe nk'akarorero noguha kimja liquidity nk'akarorero mbiriza amazi utegere ndashaka ko ahantu hatahura huko none harakomeye cyane aho utatahuye n'ibindi nabyo uzokora ushaka kumenya yuko market imeze uko hariho umuguzi yagiye kugura kwa Siyoni urumva uwo muguzi aguriye kwa Siyoni yagiye kugura umuceri agura dufate yagiye kurangura itoni urumva iyo toni yaranguye yagiye kurangura itoni y'umuceri ayirangurira hano urabona kuvuga uno muntu uno muguzi wacu dufate iyi ni itoni y'umuceri rice kuvuga yayiranguye dufate ku giciro dufatira nko 5,000 urumva 5,000 urumva rero hakaba hariho hakaba uwe waranguye itoni urumva hakaca habaho rero n'ubundi muguzi wa muguzi wundi munini agomba itoni ijana urumva itoni ijana wibaze yuko Siyoni azomuha ku giciro cyo wundi yarangura itoni imwe nizo wibaza oya waranguye itoni ijana niwe acapunguriza kabeyi yes azomupunguriza amuhe kuri discount amuhe kuri ya discount price nukuvuga iki rero iyo discount price niyo dusanga hano nukuvuga ubu ni wa mu big boy umwe aba yubashwe agira ati jewe nubwo nza kugena mu ntuzeye nza kugurira hano kubera iki hari igituma nukuvuga wewe rero wewe ushaka kumenya igituma this guy is trying to buy here urabyumva nukuvuga ubu ariko agura wariko agura itoni zingaho wariko agura itoni ijana 100 ton 100 ton
So kuvuga this guy, this investor kuvuga is buying what? Is buying 100 tons of rice. Kuvuga azohabwa ku giciro gitoya cha discount n'imiburiburi uzosanga aguze kurangahe, uzosanga aguze n'imiburiburi nko kuri uzosanga anaguze nko kuri 4000 cyangwa 3000 amudandaje ko kuri 3500. Urabyumva? Nkuvuga iki rero yaguze kuri 3500 raba wa wundi umwe mbwira rero umwe yagura kuri 5000 yungutse cyangwa yahombye? Alright, nuko bimeze. Ugiye kugura ubwa kare uzohomba, uzocika iki? uzocika liquidity. Kuvuga uzosanga wabaye inzira ya wa mudandaza wundi umwe munini ya w'inyuma yawe. Wowe rero icyo ushaka kumenya ahari discount level. Rero ikiza cyabyo rero cyo muri no market iyi ntimeze nk'ino soko ya Siyoni, kuko soko ya Siyoni ntuzomenya ngo bimeze kunuko gusa. Naho nyene if you are a very good if you are good in this business, washobora kumenya igihe igiciro kizokorokera. Ibyo navyo bisabwa ko ubuzi aho ibiciro bizokorokera canke umenye uti hano ushaka kumenya uko bimeze. Twebwe rero dushaka kuba tuzi yuko dufise icyo twita fair value gap hano muri ya discount. Ni kuvuga dufata iyi fair value gap izoba yatumwe n'iki? Izoba yatumwe na wa wundi muguzi yigera gusiga order yiwe yayisize hano. Nico bisigura ya fair value gap. Ni kuvuga ino fair value gap azoba ari y'umuguzi yasize ino, asigayo order. Dufate order z'amatoni nk'igihumbi. Izo order z'amatoni igihumbi nizo dufate Siyoni nizo zoca hagararako akavuga ati reka rero kubera fite hano kuri ntuze fiteho commande y'amatoni igihumbi, kandi ko no muntu akaba yazikomanze avuga ati jewe nibigera ku 3500 niho order zanje zizoca ziba executed. Nikuvuga rero nawe ukabuje kugura uzocugura kuri wa wundi yagura zimwe nyinshi yasiga kuri za order nyinshi ziwe, kugira ngo mucuga mujaniye rimwe. Ubundi baza watahuye wabonye ahantu gituma bavuga bati twakuyemo wa wundi yinjiye kare kubera iki? Nta information yari afise. Yinjiye kare kubera iki? Maybe yihuse. Mbwa wewe ushaka kugira hane, ushaka kumanza kurindira kugira ngo ushaka kugira hane, ushaka kuzo kwinjira muri market, atakuvuga ngo winjiye muri market n'igihababu cyangwa n'iki. Winjire ufita good condition of why you are buying and why you are selling. aho nabitahuye. Mugabo kandi kabazo kamwe, mentor. Yes, ntakumva bazi. Akandi kabazo kamwe, turakoreye kuri liquidity mugabo kuri order low, turavye kuri low, hama tugiye kuri high naho. No, nukuvuga bino bintu bimeze uko wowe ukora inverse. Ntakuvuga ngo hari ibindi nibi nyene. Nukuvuga ndiko ndakwereka ibi, nukuvuga ibi ndiko ndakwereka muri bullish nibyo uzakoresha no muri bearish, but uzabicurika umenye yuko nimba yinozeye iteza kuba iri hejuru. Ibyo navyo tuzabibona mu gihe narabetse. Noneho wegendera kuri ziga video twakoze two dukora ama order block, urabege tuko turakora buy, tuko dukora sell, urabo twikorera hejuru. Bazi ko we buy low in discount. If we need to go up, if we need to go down, we sell high, dukora sell hejuru. Nuko bimeze. Kuvuga order low twakuyemo yari hano yo kuri no muntu zero no muguzi wa mbere niwe ya creatinze ino low, avuga ati jewe reka ngurire hano. Yarazamutse gatoya ara making some profit, but inyuma gato yarajibira muhindukana bimucikana amazi
asanga ari mu ruhombo. Mugabo nk'uyu unye afite intuze stock imeze neza, ushobora kurindira ukarindira ko bizogaruka ukazabona kuja muri profit nk'abandi, but if you are not good at it, you may end up losing your account. Sawa, iciza nuko hataho ico nagombe ndakubaza ico kibazo ndakibitse. Hama ikindi kibazo ca nyuma rero, market igumye igenda hariya hejuru, twasubiye kuronka fair value gap, ivyo ntaco bitubwira, tuba twahejeje twebwe. So nukuvuga wewe raba target yawe ahiri, umenye uti nigira kuri target zo kugara, kandi ntube greedy, we uvemwo hama ni ugara, urindira indi opportunity y'ikindi gihe. Market iriko iragenda, nubwo washizemo target yawe ntiwoshobora gufata iyindi position hama ukabandanyana nayo. Urayifata mugabo uriko urakora ama risk, kuko ntubuzi ko ishobora kugenda neza, ishobora gusubira inyuma, ivyo ntacyo bitwaye, ntibigire big deal. So merci beaucoup, natahuye. Okay, so nukuvuga iki rero, umuntu afite ikibazo abaze before we go to the market leads about Bitcoin. Kuko namangena ndakabahaye, kuko I can't just leave you like that, kuko ndazimwesha umwe murakora ama crypto, mugere muzi what you are going to target next. So nukuvuga turagiye kuraba chat ya Bitcoin, turabe aho igeze muri kano kanya, turabe nuko twabiteguye ko ariko byagenze. Nugenda mu previous live, you just see it. So nashaka kubibutsa yuko this video will be available on our YouTube channel, because this is one of the best videos that I like, and it's one of the best one that I tried maybe to explain every point, and I know things will be very nice. So nukuvuga muri kino gihe turiko du trading kuri level ya 68